Bakunzi ba Argos TV ndabaramukije ndabipfuza n'ikaze nziza mu kiganiro c'imyuga n'abanyamyuga. Uno munsi turi kumwe n'umwe mu banyamyuga mu Burundi, ni umukenyezi aratuganirira ku rugendo rwiwe rwo muri uwo mwuga, atuganire ibitari bike. Reka tumuhe ikaze atwidondore, kumbure benshi baramuzi ariko reka atwidondore atubwire byinshi ku mwuga wiwe. Turaguhaye ikaze. Ego murakoze cyane. Ku bisanzwe je nitwa Uwimana Fraxine, abandi bakaba banzi kuri Fanira Vini. Nkabandi umuvyeyi nk'uko mwabivuze w'abana bahungu n'abakobwa, nkabandi n'umunyamwuga nkina filme, nkabandi umudandaza. Ukina filme ukongera ukaba uri n'umudandaza, mbega gukina amafilme wabitanguye ryari? Gukina filme ubunye haheze nk'imyaka 2. Ego. Byakujemo gute? Ni igiki cagutumye wumva umenga wotangwa gukina filme ugatangura kubigira umwuga? Gukina filme je kuva kera byari muri jewe narabikunda cyane, numva muri jewe nkunda nkore ikintu gishikira benshi, numva umenga ndi wa muntu wo gushikana amakuru kure, hama nyene biragere kuko urumva ico gihe ndashaka kuba nk'umujournaliste nk'uko kwanyu. Haba ivyo biranka mugabo mu nyuma nca n'ubyisangamo kubera nacenja muri filme, urumva yuko ari bya kera. Mu Burundi kenshi umuntu akora umwuga usanga ari bavuga ati aha niho ngiye kuronderera ikizohora kigaburira abana. Mbega gukina amareresi niwo mwuga wonyene ukubeshejeho? Oya, nkuko nabivuze sanzwe ndi n'umudandaza, nkora ibintu byo kwambika abantu. Ego. Mu gukina amareresi canke uwundi mwuga ari wo wose kenshi gutangura birasaba umutahe. Mbega wewe mu gukina amareresi yuko tuzi nk'ibintu byo gukamera, gufata amasanamu, kugenda ku bibanza aho mukinira bisaba uburyo, mbega wowe byarakoroheye kuronka uburyo mu kugira ngo utangure gukina amareresi? Mu gutangura ubwa mbere ntibyangoye kuko nakinira abandi barandondera tugakinana, hamaje nkitahira gusa muga gusa ndabona ati ivyo ntibihagije kuko nanje ndafite ama message shaka gushikiriza. Ico gihe rero urumva bisaba kwisakirisha nawe ukitanga ukavuga ati ntegerezwa gutubika umukanda mpaka ndagikora ico kintu. Byarangoye mugabo naragerageje ndegeranya uburyo buke hama ndakora. Hariho ireresi duherutse kubona iherutse gusohoka yitwa Urugendo muheruka gusohora. Mbega irya filme turabona yanzemwo 3 fa, kandi biraboneka yuko mu matazirano y'ibikorwa byinshi hagaruka izina ryawe. Mbega niyo filme yiwawe bimeze gute? Urugendo niyo filme niyovuga yanje ya mbere ndende, mugana nsanze bifite utundi duto tw'amahasa niho havuye na Fanira Vini. Rero mugabo rero irya 3 fa novuga ko ari nk'indoto mfise izo bikintu kinini, mugabo urumva ntarabona neza, muga nkifitiye icizere. Iyo 3 fa ikabirimwo imyuga yanje yose, aba rimwe na filme hamwe na fashion. No kuvuga urakora ibintu zo kwambika abantu? Ego. Hamwe no gukina filme no kuzandika. Muri irya filme nyene turabonamwo abana musa, nibo bana biwawe watubariye? Ego. Kumbure kenshi gukina birasaba umwanya, bigasaba kwitanga. Mbega abana nta gihe bigira bisaba umwanya ugasanga umwanya ntibawufise, nk'iyo mwateguye yuko mubakinisha bigahava bigorana gatonya mu ndinganizo yuko mwateguye muza gukina kubera abana kumbere ari kw'ishure canke bari mu bindi? Oya, hariho n'akajambo navuze muri irya filme kavuga ati ikintu cyose ni umwanya wacu, kandi ikintu cyose ugihe agaciro ku mwanya wacu. Rero nko mu gihe cy'ishuri sishobora kubakinisha, muri vacances muguru urumva abana bategerezwa gufasha umuvyeyi mukaza bakora iki, no baca baza gukina ari muri vacances, ariko mu gihe cy'ishuri ndabareka bakiga amashuri yabo, sishobora kubavangira. Ni iyihe ntambwe wifuza gushikako? Kuko wavuze 3 fa, hariho ikintu kinini ushaka ko kizoshikako, mugabo igihe cyose umuntu yamafise ahantu ashaka gushika akahabona, ni nk'iyihe ntambwe wifuza gushikako mu mwuga wawe? Duhereye nko kuri 3 fa numva umenga ndafise ifuhe cyane ku mamarke. Mu Burundi bakunda kwambara ngo jingo nkeneye kwambara marke ya Adidas, ya Nike, yande y'ibiki n'ibiki. Numva nanje nkeneye ko Barundi mwambare 3 fa, udupira twa 3 fa turahari n'ibirato tuzobirondera. Izo nizo ndoto mfise kandi mu bimfashije ngo bizokunda. Urumva yuko ivyo ninagira urwo rudandazo rukomeye kwa amamarke ya 3 fa bambara ibiki,
urumva ko hariho n'abandi nzi bandiko ndateza imbere kuko sinobishobora kubikora jenyine ziba bifise abakozi babihingura babigira muri twafa kandi tugizwe no kwizera nico gituma kuri rogo yacu hariko inyundo igenye ndisigura kwizera iyo si kwizera burya nta hantu namwe udashika ufise kwizera cyo gituma rero ushobora kumva ndiko mvuga ati nzokoresha ibiki ukacuga nasaze ariko niko kwizera kuri muri twafa ego mu rudandazwa rwose hari igihe nk'umuntu ashobora gutuma umuzigo ugasanga uwo muzigo kumbure umudandaza arababariye abakiriya ati umuzigo uzoza umunsi uyu n'uyu muko usanga umuzigo urateze ntushike wa munsi namwe rero nko gukina filme nta gihe bihora bishika ugasanga murabariye ababakurikirana mukababwira ati filme izoshika umunsi uyu n'uyu muko usanga igihe mwari mutekanije yuko filme ihera gukorwa sico gishikiyeko ugasanga nayo tariki irahindutse mbega muri ico gihe iyo ico kintu novuga ko ari nk'intambamye muyitorera inyishu gute kugira ngo ababakurikirana ntibashobore kugira kuca bakura ko amaboko ko kumbure muri ababeshi canke mutaho kwizera ivyo bintu vyarigeze gushika rimwe ndibuka sinasinziriye sinarose babona ndavuga ati mana ndapfuye nigume nimba abantu bako banyumvira gute ama message rero none film igeze kavuga umenga ndigisoma umenga zikundo bamboye rero ubu umuntu aca yiyaranja mu kugira uvuge itariki gikorwa kikaba kiri ngaha ukarabe ko habasigaye nk'utuntu dukeya gusa two gukosora mugabe gikorwa kiri pre hanyuma muri ya filme nyene tugaruke hamwe haba abana hariho ukuntu wavye uko ubakoresha mu buruhuko mbega ko ubona umenga barafise impano kumbure barabikunda kuko no gukina uri kuraraba urabona ko ari abana bakina neza kandi bakabiryosha mbega ni igiki wohanura abavyeyi babona ingabire mu bana babo mugabo badashobora kubemerera yuko iyo ngabire bohava bayiteza imbere jewe ikintu nohanura abavyeyi nuko boreka kugira hari ukuntu abarundi dufise ukuntu twikomplika umenga sinzi rero bava bantahura nabo umenga ngo mpakagende kw'ishuri yiga ibi n'ibi ego kwiga ni vyiza ariko naho impano gukorera mu ngabire yawe naho biraryoshe cane gose nk'uje urya mwana wanje w'umuhungu arakunda kuvuza batterie kenshi iyo tugiye kuri eglise ategerezwa kugenda aho bariko baravuza kugira nawe akore ko bazi urumva aho ndamwemerera nyine kugira bigume bimurimwo n'ivyo gukina nyine arabikunda ndabimushyiramo nanje mugabo ntibagiye yuko kw'ishuri ari hahera ego nuvuga abavyeyi bareka abana mu ngabire zabo kuko imana ntiguha ingabire itabona yuko hariho aho izo gushikana ego uriko uraraba ibintu byo gukina amareresi mu Burundi ubona ko hari aho byohava bishika nk'inzira vyocamwo kugira ngo bishobore gushika ku rwego goshobora guteza imbere igihugu kumbureruka bigafasha mu kigega cy'igihugu bigafasha guterera uburyo mu kigega cy'igihugu mu kigega cy'igihugu byoterera cyane mu gihe abantu benshi abo hejuru cyane abantu bitwa ko bakuze badushigikiye kuko hari ukuntu umenga filime n'iz'abana umenga n'iz'abantu nyene bafise umwanya ariko mu gihe nk'ubu nkategura nka lancement nkaca mbona nka yindi cubahiro araje urumva yuko nyene ngaho onyeho nyene nca ndyoherwa nca nkora nyene na effort hamwe nyene ndonka nyene n'uburyo nkakora n'ibindi bintu nkaca ndashira mu kigega cy'igihugu uca ugenda numva ko igihugu kinzi nukuri uyu muvyeyi wacu amenye byongerera hamwe nyene yomenya yovuga ati abakinyi b'amareresi uko nuko biraryoshe cyane atwa kumva yuko uzwi n'umuvyeyi wawe burya harya abana bavutse umenga ntibagira base barababaye muga iyo wumva papa wawe akuzi agukunda agushigikira biraryoshe cyane rero nanje nk'umuvyeyi nyene kuri w'igihugu kaza no baranshyigikiye kaza no baranzi no kuva nyene yuko no kuvuga yuko abo hejuru babashigikiye ni handi moca mutangura kwinjiza amafaranga menshi biciye mu mareresi mukaca mugira n'imitahe kumbure mukaca mutangura nko kudandaza cyangwa gukora ibindi bintu bituma muri nk'amakori mu kinjiza mu gihugu erega meme na sinema yoriha amakori kuko nk'iyo tugize lancement turadandaza amasede rero
iyo ati abantu benshi badushigikiye usanga uri kukuramwo ubusa ugasanga imana igufashije urakuyemo yandi wa depansa wewe muga mu gihe bagushigikiye ari benshi n'abantu nyine bakuze ukana ko bagushigikiye bituma n'abantu baguriranya mu gukunda ivyo bintu byawe bakabigura bakagira iki nawe ukaca urumva kutojya wenyene. Kenshi hari igihe umuntu ashobora kudandaza kunguka cyangwa ntiyunguke mbega mwebwe mu bintu byo gukina amareresi ko usanga n'ibintu turabira mu mateleviziyo byunguka gute mu uburyo bwa mukuramwo mbega murakuramwo uburyo bushobora gusumba ubwo mwakoresheje mu kugira ngo mushobore gukina filme ihere mwunguka gute? Mu bintu byose harabamo guhomba no kunguka nicyo gituma ugiye kukadutekereza gusenga na filme urashobora kuyikina ikaguhombera cyangwa ukayikina ikakuronsa nyine n'ibisumba n'ibyo wari witeze nk'ubu dufate nk'abantu bakayikurikirana cyane kuri YouTube nawe urazi yuko iriha cyangwa n'abagura amasede ukabona barayaguze ibintu nk'ivyo cyangwa ugasanga rero n'abari gutelefona babonye iyo filme yawe ukuntu imeze je nuko numva no guhezagira cyangwa nk'ubu je deuxième partie nta na cumi nzokonsoma kubera nk'ubu hari abambwiye ati jewe kamera nzokwimenya abandi tibiki nzokwimenya urumva yene usanga ego kandi zose zicabiva muri kwa kundi mukina neza mukabikunda bisaba kwitanga ugakina ubikunda ukumva biri muri wewe nyene apana gukina nyene ngo bambone gusa ayo ugakina nyene wumva yuko hariho message ushaka gutanga ego ikintu cyose kigira inzitizi mbega ko mukina muvuga ati hari mo message tushaka gutanga nta nzitizi muramushika bishika mugahura nazo ubona umenga byotuma umenga ntimwobandanya cyangwa ukamenga message mwashaka gutanga ntishitse nta nzitizi muhura nazo bikabaca intege? Inzitizi ntizibura nundi ashobora gushaka kujya gukinira ahantu kanaka ariko bikanka nkabura uruhusha cyangwa bakahanyima nyene urumva niko kubura uruhusha cyangwa nanje ubwanje nkitinya kujya kuhasaba urumva nkiyo n'inzitizi cyo ukivuza dufate ugasanga nk'ubu ndifuza nko gukinira nko mu ndege ntibikunda iki nizo n'inzitizi yego cyo ugasanga uburyo bubaye buke. Ni giki wosaba abo cerekeye kugira ngo isinema y'u Burundi igere aho mwebwe abazikina mwifuza kugera? Icyambere nosaba abajeje amategeko anduka nibo babona ibintu biza mu Burundi n'ibigiriki jewe ndafitiye ifuhe amafilme y'abahindi nako studio se woca kubona ko amafilme y'abahindi iz'abarundi nazo ziri mu maflashe z'ibizi uru ico gihe nibazo kumenya baguma babona babandi abandi nabo numva no kwije nosaba gasanga ku mapankarte hariko abazungu hariko abantu bakina amafilme bo hanze cyangwa bagira ibiki bo hanze abakinyi b'imipira cyangwa abarundi n'abarundi kazi turahari kandi atari babi nuko dushobora kujya kwa mapankarte bakabona ati uburundi wow ibintu nk'ibyo nitwamara kwikunda tukishigikira nzoryoherwa nk'ubu ngiye nko mu kindi gihugu kacu usanga hariko urufoto rwaje kako nyashobora kuza umunyamahanga akaca yibona mu gisagara ca Bujumbura yinjiye yabonye igifoto ciwe urumva ko nagateka kandi byonye bizodohesha agateka uburundi twese. Ni giki wohanura ugwaruka muri rusangi mu Burundi kuvyerekeranye n'imyuga kumbure hari abantu badashaka kuvuga ati jewe sinshaka gukora ikintu kanaka ni giki wohanura kubijanye n'imyuga ugwaruka rw'abarundi? Abana ugwaruka no bahanura gukunda cyane cyane imyuga kuko benshi bakunda gukora muri biro bakunda gukora iki ariko nukuri atamwuga ufise nyine cyubaro yarabivuze wowe namwe ushaka kuba muri politike gusa mugabo atakindi kintu pembeni ufise ukora nk'umwuga uzopfukeye umwuga nibwo butunzi bwa mbere nukuri kandi umwuga nakazi kadahera kubera ubusanzwe ari wowe nyene ubifise nturindira ngo nakampakazi nakiki oya ubusanzwe uri wowe nyene urikoresha ukiteza imbere rero nosaba ugwaruka yuko gukunda imyuga cyane gose kandi rukabishigikira kandi mwiyo myuga ntibace babona umenga nka cyane cyane nk'abakinyi b'amafilme cyangwa abaririmbyi hari ukuntu twihenda ugiye kuri televiziyo rimwe gusa ukacibona umenga urarenze ntusubire kwita yuko ari umwuga wawe utegerezwa kukugirira akazoza keza ukaca usanga umenga wahinduye ivyumviro wari ufise sivyo bandanije ntanura nyene ugwaruka ruri mw'idomene yacu yuko gokwirinda cyane ego. Mu kurangiza ni irihe jambo rya nyuma wobarira abariko baradukurikirana?
abiko baradukurikirana ndababwiye ko ndabakunda cyane kandi ndabubaha kandi bagende kuri Fanny Lavine official bagire subscribe kandi bakunde amafilme y'abarundi bashigikirane dukundane hama tuzotera imbere twese mani bahezagire Fanny Lavine reka tugushimiye cyane kuba witavye ubutumire bwacu muri Agos TV nanje ndabashimiye ko namwantumyeko twizeye ko n'ukurikira uzotwitaho ego nzaza niruka mubandaye mutera imbere cyane murakoze cyane bakunzi ba Agos TV yari Fanny Lavine turi kumwe muri Agos TV turabashimiye kuba mwadukurikiranye arabatumira nawe kuja kugira subscribe kuri chaîne iwe ya YouTube ni Fanny Lavine official rero mumukurikirane mubandaye mukurikirana na Agos TV naho utaha